Simo kombo nukokoye uwafashe yampaye isuka rero ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya Bose ntavyo wamenye kimwe caho Igitega none nukuri kuzima nkamenya namwe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya Bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya Bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya Bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe ca kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ivyo usanga bizimba mbewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya Bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu ngo ngwiki hogi tujane nanje ndikiremwa naho uri kiremwa nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya Bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya Bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo.